Turi mu myaka yaho ibintu vy'urukundo bigenda biba bibi cane canke ibintu vy'amahitamwo kubo dushaka kubakana canke kubo twifuza kuzorambana kugera mu busaza bigenda biba amayobera bikaba vya bindi twita akayobera bahinga. Rimwe ukumva bamwe bavuga ngo urukundo ntirukibaho, rimwe nanje ibi bintu ndavyemera kuko handitswe ngo mu minsi ya nyuma ngo ivy'urukundo canke urukundo rwa benshi ruzotimba, ariko bavuze benshi ariko si bose, haracariho abandi bagifise urukundo. Bivuze ngo nawe waba umuntu mwiza ukaba akarorero mw'abo bantu benshi urukundo rwabo rwatimvye, ariko nuko uza wumva nawe uvuga ngo nta rukundo rigihari. Ikangahe wagerageje guca inyuma sheri wawe canke uwo mwubakanye, ariko wewe wabona na message canke wumva n'amajambo hanze ugatangura kuboroga uvuga ngo nta rukundo rugihari. Ese wewe werekanye akarorero nyabaki canke wewe witwaye gute? Erega ivyo dukorera abandi canke ibyo twipfuriza abandi natwe vyotubako, ariko bakarorero keza aho ubaye. Turi mu minsi canke turi mu bihe usanga abantu bakubwira ngo ugize uku canke ugakora kuriya uzoronka umuntu muzokubakana mwiza. Rimwe na rimwe ukumva guha strategy ngo umuntu yitonda, ngo umukobwa ngo atavugisha ngo bose. Rimwe na rimwe ugasanga n'abo bantu canke twebwe tuvuga ibi bintu ugasanga ivyo gukunda canke ivy'amahitamwo natwe vyadutaye kuw'amazi. Ariko niyo myaka turimwo kuko isi izanana na bishasha igaherana n'ivyaheze. Rero uzosanga n'abantu bakubwira ngo umuntu ngo yarerewe ngo hahanaka. Rimwe na rimwe ugasanga amahitamwo yacu turayashira mu bibanza, ukavuga ngo umuntu ngo mu gisagara ngo wapi, ngo umuntu wa ruguru ngo nawe ngo usanga ngo ofisi n'ibi. Reka ndakubwira ikintu kimwe, wo kumviriza ama message yose abantu batanga, ukitabira amanama yose avuga ku vyerekeye urukundo, ugasoma n'ibitabo ku vyerekeye urukundo, ariko amahitamwo canke kuronka umuntu ugukunda vy'ukuri ntibiri mu bitabo. Ico gituma uyu munsi ngira ndakubwire iyi nkuru uyumvirize, ashobora kuguhindurira ikintu kimwe mu buzima bwawe. Ikaze kuri G4G, kora subscribe tubandanye tujana buri munsi uko bukeye uko bwije. Nimba ubikoze uri umuntu w'agaciro kuri twebwe. Ikaze. Iyi nkuru ngira ndakubwire, iyi nkuru nukuri, iyi nkuru yarabaye, si za zindi bandika mu bitabo, ariko iyi ni ntahe yashinzwe n'urugo rumwe tutabashije kuvuga izina, ariko iyi nkuru yarabaye. N'umukobwa yavuze ati jewe narakuze ndi umukobwa, nkura nkunda ikirori, nkura nkunda gusohoka, ndaba mw'ivyo bintu, ndaba mw'iyo myaka, ndaryoherwa, hari ikirori hose niyo naja. Hanyuma igihe kiragera, imyaka iraza, namwe murabizi ati haragera igihe numva nanje nshaka kugira urugo, numva nanje nshaka kuja ku mugabo. Hanyuma nditegereza mu bantu bose twasohokana, ndavuga nti muri bariya bantu nta numwe yambera umugabo, uretse nuko jewe ntobemera nabo ntibonyemera, kuko ivyo twakoranye n'abantu, ivyo twakoranye aho bonshira. Niko gufata ingingo canke kwiyumvira ati reka nje mu rusengero. Mu rusengero haba hari abahungu bitonda, ndashobora kuronka umugabo w'umutima, tukazoshinga urugo rugakomera. Hanyuma ngeze mu rusengero, ndaba mu rusengero nk'abandi bose, ndatangura kumenyera. Ukwezi kumwe, amezi abiri, ukwezi kugira gatatu, ndavuga ati nanjye nshaka kuja mu bikorwa byo mu rusengero. Ndaja mu bikorwa, ndatangura gukora. Hanyuma kubera jewe nari mfise icantwaye mu rusengero, naguma ndaba abasore mvuga turya ni sawa. Hanyuma nza kubona umusore nawe yitonda, ari mu bikorwa, atavuga amajambo menshi, wa wundi nyene bakubwira twakuze twumva bavuga ngo umusore ngo ameze ukungu, umusore ngo ateye ukuye, uyo oye ngo niwe mahitamwo meza. Nuko kubera yuko abakobwa tuba twakuriye hanze, tuba tuzi kuresharesha abahungu ku maso canke ku majeste, naramukuruye umuhungu nawe yaraza, urukundo ruratanga. Twarakundanye amezi 3, amezi 4, 5, hama mu kwezi kugira gatandatu dupanga mariage. Mariage ngiyo, mariage irabaye, tugeze mu rugo. Tugeze mu rugo turabana, jewe nta kazi nari mfise, umugabo wanje yarafise akazi, akagenda ku kazi, nanje ngasigara muhira. Nuko maze kugira muhira, kubera yuko ico nashaka nari nakirose, yanyota yongera yagaruka.
nkahengera agiye ku kazi nkatumako akayeri nkakanywa, hama nawe umugabo atashe agataha buri munsi, mugabo nkabona ataha arya ijojo. Okay, nkavuga ati ni sawa, mwijoro tugasenga tukaryama ubuzima bugakomeza. Umunsi umwe rero arapanga ngo dusohoke nk'abajeune mariye, turasohoka, hanyuma dushitse mu kabare urumva umwe agatuma ko fanta uwundi fanta, turanywa imwe ya kabiri, mugabo nkabona umugabo wanje aguma aja muri toilette, hanyuma nanje naraba imeza y'abandi bantu hariko ibiyeri, nkumva umutima nyene ukanka. Umugabo wanje akaguma aja muri toilette, nkabona agiye muri toilette agateba, nuko nanje mpamagara serveur ndamubwira nti serveur mpa akaboke ndakwite seki, arakazana tugashira mu kadaje ka fanta, hama ndakanywa. Umugabo agaruka ndagahejeje, mugabo nkabona uko amasaha agenda niko umugabo wanje akamwimwe kiyongera, ndavuga ati ibi nibiki. Hama nanje ko nari maze gushiraho gacupa, umugabo asuye guhaguruka ndamukwirikira, ngiye nciye impande ya toilette isanga umugabo nawe ndamufatanye icupa rya Primus, kumbe twari twicaye, hanyuma nawe akaca yinyavye agakubita agacupa akaca yongera akanywa fanta. Ati naguye mu mazi akubiswe nk'ukubiswe n'inkuba, ndavuga ati sa ukuntu ahora witonda wahora umwana mwiza, kumbe nawe wakabaye okay. Ndamubwira ati nanje niko kuca dutahamuya tukicara tukavuga ati vyagenze gute. Arambwira ati jewe nakuriye mu kabaye, ndavuga ati harageze igihe ko ndondera umugore, mu nyuma ndavuga ateka nje mu rusengero, nja mu rusengero nk'abandi bose, hanyuma ndaja mu bikorwa, niho twahuriye. Umugore agize ati nanje nuko vyagenze. Iyi nkuru yashatse kuvuga iki? Umugore mwiza canke umugabo mwiza arenze ivyo bintu wiyumvira canke ubonesha amaso. Maze wibeshe uvuge ngo ngiye mu rusengero kurondera umugore canke kurondera umugabo. Mu rusengero urashobora gukurayo ibuye waruzi ko kuyeyo inzahabu. Mwitonde, kubera yuko umugore mwiza canke umugabo mwiza atangwa n'Imana, kandi urwo rwiza utangwa n'Imana. Rero niba ufatira kuri strategy, ugafatira ivyo abantu bavuga, ugafatira kuki, ushobora gufatira ku ivyo bintu mugabo ugasanga afise iyindi ngeso abandi bantu batazi, kubera yuko kamere ziratandukanye. Rero ntuze wishuke wibeshe ngo jewe ngo ndafise ngo ivyo ndaba kugira ngo ntore ngo umugore mwiza, ahubwo uvuga ati Mana jewe uriya muntu niwe nashimye, uriya muntu niwe wanje, igisigaye nahawe uko muhindura canke igisigaye nahawe hajewe ukumpindura. Kandi ikindi naco dukunda kuvuga ngo abantu ni babi canke ngo abagabo batubaniye nabi canke abagore batubaniye nabi. Basi wewe uri mwiza, ukora neza ivyo wari ukwiye gukora nk'umugabo canke nk'umugore, ubikora neza. Mwakoze gukurikira iki kiganiro. Jewe wumva ni Roy Juif kuri Juif. Mubandanye mukora subscribe, mugire partage, like n'amakomantere nimba ico woba ushaka guterera. Murakoze.